Isakwa riremere cyane ryongeye kwibonekeza mu ibohero rikuru rya Gitega mu cumba General Guillaume Bunyoni afungiyemo nkuko amakuru yoma aradushikira. Amakuru akomeje kugenda aratugeraho rero nuko hongeye kuba isakwa riremere cyane aho inzego nkuru z'igipolisi ndetse n'abakuru b'iryo bohero bongeye gutanga amabwiriza ndetse n'amategeko yuko bagomba gusaka iryo bohero ku buryo budasanzwe nkuko amakuru yoma aradushikira. Ni mu nyuma y'iko rero nubundi hongeye kuba ikintu kidasanzwe ndetse hongeye kuba icyo twakwita nk'ibara riremere cyane ndetse iri bara rikaba rigaragaye mu gihe General Guillaume Bunyoni ari mu ibohero rikuru rya Gitega, ariko kandi iri bara rirabaye mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atari ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi nkuko nabibashikirije, aho yerekeje muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yagiye kuraba nyine ingene ndetse no kurabera hamwe nyine uburyo ngo yosengera uyu nguyu Reverend kuri yasanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda aratugero canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho uno mwanya, akaba yongeye guhamura abatari bakeya ku buryo abatari bakeya bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana uburyo rero batewe impungenge n'ibikomeje kugenda biraba. Mu misi iheze nibwo habaye ikintu kidasanzwe mu kiganiro n'abamenyesha makuru, ubwo yenguye Reverend kuri yasanzwe arongoye CNDD-FDD yumvikanaga avuga yuko General Guillaume Bunyoni atazoca ararikugwa, ndetse akaba yarasiguye yuko nyine akanagaragaza ko ari umwe mu bantu bagiye gufungwa ariko babizi neza yuko agomba kuzofungwa uko byogenda kose. Ibi ngibi byagaragazaga uburyo rero General Guillaume Bunyoni asa n'uwakoreye wakorewe akagambane. Gushika uno mwanya General Guillaume Bunyoni arabarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega, aho yagirizwa ibyaha byinshi bitandukanye birimo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu, gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ibigendanye n'ibura ry'ibitoro barabimwagirije, ibigendanye n'amahera mvamakungu ifumbire ryarabaye rikeya, ibigendanye n'imigenderanire n'amakungu nabyo rero yarabyagirijwe cyane. Ariko gushika uno mwanya ikinatangaje nuko rero uherutse kuvuga yuko yamwibwiriye yuko hagati y'amazi ndetse n'amavuta kimwe kizoja hasi, rero ikindi kigoca kirojya hejuru. Nubundi ibikomeje kugaragara biteye impungenge nkuko amakuru yoma aradushikira canke aradusumira. Ibikomeje kugaragara nubundi birateye impungenge mu gihe uherutse kuvuga ayo majambo ubungubu nawe ariko kuka kanyuma mu bitaro nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Icakora igitangaje cyanatumye rero hongera gusakwa mu cyumba kiri bohero rya Gitega cane cane aho General Guillaume Bunyoni afungiye, n'ubutumwa yaje kurungikira uyu nguyu nyiriteka Reverend Kuriyo amwifuriza gukira vuba, ndetse akaba amwifuriza yuko rero yozokira ndetse akarenganura abarengana mu gihe yobashitse ku butegetsi. Ibi nibiboneka neza yuko nubundi uyu mutegetsi nawe bizwi neza yuko yobashaka ubutegetsi mu Burundi, ndetse akaba ari nacyo yoba ariko arazira nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushitsa uno mwanya rero nubundi ubu butumwa bwongeye guteza impaka ziremere cyane, aho rero by'umwariko uyu Reverend Kuriyo abakoresha itelefone yiwe ubungubu, aho muri ibyo bitaro batunguye no kuronka ubutumwa rero buturutse kuri General Guillaume Bunyoni. Ibibaye mu gihe nubundi no mu mpera z'umwaka uheze 2024 harabaye igikorwa cyo kongera gusaka muri icyo cyumba, aho bariko bararabera hamwe rero ingene ndetse baranayerebera hamwe niba koko atayandi matrayifone afise. Ngira ngo murazi neza yuko bongeye mu mwaka waheze nubundi bongeye baca baramusangana ayandi matrayifone abiri nkuko bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Muri uno mwanya turaza kugaragaza ndetse tunarebera hamwe amakuru tworense, turebe uburyo rero uyu nguyu General Guillaume Bunyoni azi kunyegeza neza aho kushika uno mwanya bigoranye no kuba nubundi uyu mugabo yozofunga ubuzima bwiwe bwose, aho bigaragara yuko azi kunyegeza ku buryo buteye ubwoba. Turagaruka ku migambi yo muri Afrika y'Epfo, aho inteko nshinga amateka ya Afrika y'Epfo isaba yuko Minisitiri w'Ingabo yegura kugeza uno mwanya nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ndetse aba bategetsi muri icyo gihugu bakaba bariko bararajwe inshinga no kurabira hamwe rero ingene bokura canga se uburyo rero botahukana ibiziga by'abasoda babo. Kaze kuri mwebwe mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe
ikaze 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ngakuri no bonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese bivanye naho muherereye, kuba twumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya ndetse n'ahandi babasha kumviriza ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, abari mu bihugu by'ababanyi ndabahaye yambu cane. Kuri utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana nkubwira nyabona, niba utameze neza ihangane wizere yuko byose bizoca biragenda neza canga bizoca biramira neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubyonde ko ari akamenyetso k'inzogera kazwi nka notification cange notification kugira abace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitangwe. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru tuyatangurire n'ubundi muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera cange akomeza kugenda aradusumira, agaragaza ko hongeye kugaragara isakwa rikomeye cyane ryongeye guteza imiburungotanyo mwibohero rikuru rya Gitega, aho rero amakuru adushikira avuga yuko rero muri no joro ryakeye haje kuza amamodokari menshi, imiduga y'abapolisi ndetse n'igisirikare baje gusaka, ariko biragora yuko rero bogira icyo babona. Gushika uno mwanya nta kinzego nkuru z'igihugu z'umutekano ziratangaza ko zoba zobanye mwibohero rya Gitega aho General Aregweme Bunyoni apfungiye. Icyabiteye twaronse nkuko twabivanye rero ku makuru ya bamwe bari muri icyo gikorwa, ni ubutumwa rero General Aregweme Bunyoni yahurungitse ku telefone ya Nyiriteka Reverend Ndikuriyo amwifuriza kuba yokira vuba, ndetse anamusaba yuko mu gihe yozoshika ku butegetsi yozorenganura abarengana. Ni mu nyuma y'uko rero uyu Reverend Ndikuriyo mu kiganiro urutse kugira n'abanyesha makuru yongeye kwibasira General Aregweme Bunyoni, maze agaragaza neza yuko yofungurwa canga se atofungurwa yemwe niyo yopfa atacyo bivuze. Yagaragazaga yuko rero ari umwe mu bantu bafise ijambo rya nyuma nga mu Burundi, ariko gushika uno mwanya uyasekaga ko ari rero mwibohero, ubu nawe rero ariko araryamye ku gitanda kwa muganga nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse bamwe baremeza yuko ariko ari mu kuka kanyuma, hari n'abemeza neza yuko yoba yaramaze gupfa, ariko leta y'u Burundi ikaba idashaka kuba yotangaza iby'urupfu rwiwe, aho gushika uno mwanya Variston Ndayishimiye yamaze no kugena uzosubira kurongora CNDD-FDD nkuko amakuru y'amaradushikira. Amakuru yibanze ndetse n'ikigaragara muri aya majambo yandikiwe Reverend Ndikuriyo nuko General Aregweme Bunyoni azi neza yuko Reverend Ndikuriyo ibyo ariko arazira byose bigendanye no kuba yifuza ubutegetsi cange kurongora igihugu c'u Burundi nkuko bigaragara. Icyakora muri uno mwanya n'ubundi byaje gutera impungenge abatari bakeya mu nzego nkuru z'igihugu, mu gihe kugeza uno mwanya n'ubundi leta itaragira ikibisiguraho cane, ariko kandi abatari bakeya baremeza neza ko General Aregweme Bunyoni afise ubuhinga bwinshi mu kunyegeza nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Leta y'u Burundi yongeye gutungurwa n'iri bara ribaye n'ubundi mu gihe n'ubundi General Aregweme Bunyoni yaherukaga gusakwa mu mpera z'uyu mwaka twari turiko turasozera, ndetse na mbere yaho yarasatswe afatanywa itelefone zibiri, aho yaherutse kurungikira ubutumwa rero Variston Ndayishimiye amwifuriza umwaka mushasha. Ibi byose byaje gutuma rero twegera bamwe rero mu bakorera mu mabohero, ndetse batubwira uburyo rero byoba byaragenze kugira ngo nizo telefone bazifate naho bazisanze. Ibi byaje gutuma rero ducokombora maze tugaruka ku bikorwa bimwe na bimwe byo kunyegeza uburyo General Aregweme Bunyoni abikora. Abamaze iminsi rero n'ubundi basaka General Aregweme Bunyoni barumiwe cyane, nyine baca barumigwa barabye ubuyinga akoresha mu kunyegeza amatelefone, naho rero bamaze gufata telefone zibiri gushika ubu ngubu barikeka ko rero n'ubundi ashobora kuba afise izindi n'ubundi zabananiye gutora. Izo zibiri za mbere bamaze rero kumusaka inshuro zibiri bakabura, igihe cyose rero bamusatse biratwara amasaha ari hagati ya 3 ndetse na 5. Mwibaze namwe rero amasaha 5 mu cumba c'umunyururu umwe rero bagasambura utwiye twose, ariko bagataha ataco batoye. Reka hano rero ncenda basangiza ubuhinga amaze gukoresha mu kunyegeza iby'igipolisi kiba rero kimurondera ko nkuko bigaragara.
ni mu nyuma y'uko rero bigaragara yuko abantu benshi baba bafise amayeri menshi cyane. Itelefone ya Android nk'uko bigaragara yarafatanywe n'ubundi mu muringoti wa lavabo nk'uko bigaragara mu mpera za 2024 igipolisi carashoboye gufata smartphone ya Bunyoni. Igipolisi kimaze amasaha rero menshi gisaka kikabura telefone nimwe rero niho cabona utuzi twisima n'ubundi munsi ya lavabo iri mu cumba ca Bunyoni. Umupolisi umwe rero arakebwa acomora n'ubundi ajya muringoti wo munsi ya lavabo n'ubundi utera uja rero mu ruhome bakweze gato rero baza babona telefone irakorotse. ni ukuvuga ko rero ubuhinga Bunyoni yari yaratoye n'ubundi bwo kunyegeza telefone kwari ukuza n'ubundi uracamura n'ubundi umurongoti wa lavabo aca n'ubundi anyegeza telefone yiwe nini aca asubira akinjiza wa muringoti. Uwo munsi rero yarabikoze yihuta cane kubera rero yagiye yumva abapolisi bariko barugurura imiryango n'ubundi atabyiteze ntiyaronka n'ubundi akanya ko gukura ayo mazi n'ubundi yakorokeye hasi nk'uko amakuru yoma aradushikira. Telefone n'ubundi mwitoroshi nk'uko bigaragara. Iyi nindi telefone ya kabiri nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Uwo munsi nyene harafashwe agatelefone gatoya cane Bunyoni yari yanyegeje mwitoroshi yiwe n'ubundi yarafashe itoroshi akuramwo rero amabatiri yinjizamo rero agatelefone gatoya arinza ko ibatiri rimwe rero aca arafundikira. Ntawuzi ingene byagenze ngo abapolisi biyumvire kurondera telefone aho hantu baba barayifashe nk'uko bigaragara. Kayite simu mu bumoso bw'ibarato nk'uko bigaragara. Hirya n'ubundi mu makuru akomeza kugenda radusumira n'abapolisi baratoye kayite ya simu mu buroso rero bw'ibirato bya Bunyoni yafashwe rero kayite simu ayinjiza hajya rero mu bwoya bw'uburoso rero no ngaho ntawuzi ingene abapolisi biyumviriye kugira icyo baharondera nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abapolisi bavuvudikiye amakaye rero ya Bunyoni kubera uko kwibaza ko rero Bunyoni ashoboye kunyegeza ikintu ahariho hose. Rero abapolisi baramutwaye amakayi yahora rero yandikamwo, barasanze afise amakayi menshi cyane asanzwe Bunyoni yahora rero yirirwa arandika. Abapolisi baramubajije yarabishuye ko ariko rero arandika igitabo, ariko abapolisi ntibamwemereye kubandanya acandika kuko rero bagiye bamutwaye amakayi yiwe yose. Agize arabaza ico rero bagiye kuyakoza, baramwishuye bati nitwasanga atakirimwo tuzoya gusubiza. Kugeza ubu igipolisi ndetse n'iperereza n'ubundi birikeka rwose ko Bunyoni afise izindi telefone ariko barananiwe kuzitora. Perezida Evariste Ndayishimiye we ntatahura ingene izo telefone zinjira mu cumba kwa Bunyoni, mu gihe rero abacungera bazwi abajyango ba Bunyoni binjira rero kuraba Bunyoni baba babanje gusakwa bagakugwa n'uduhuzu. Nta kintu cyemerewe rero gusohoka cyangwa se bemerewe kuba bomushira. Evariste Ndayishimiye arikeka rwose ko mu gipolisi ndetse n'iperereza harimwe rero abategetsi bamuhenda, ahubwo rero bakaba bakorana na Generali Aregueme Bunyoni. Amakuru dufise iyo rero aremeza ko mu by'ukuri mu nzego z'umutekano harimwo abatari bakiya bashigikiye Generali Aregueme Bunyoni. Abamushigikiye barimwo rero no mu rwego rwa Generali. Uko mu gihugu rero haboneka ingorane, Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nk'uko bigaragara nawe rero akavuga amajambo atangaje, niko abashigikiye Bunyoni bongerekana nk'uko bigaragara. Gushika umwanya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko n'ubundi Generali Aregueme Bunyoni akomeje kugenda arakora amateka aremereye cyane. Gushika no mwanya n'ubundi ibikomeje kugenda biravugwa canke ibikomeje kugenda biragaragaza neza yuko n'ubundi Generali Aregueme Bunyoni yongeye gusakwa, ariko bikaba bitaramenyekana niba hari ikintu yoba yafatamwe. Icakora benshi biraboneka yuko rero n'ubundi bemeza ko ubwo butumwa yarungikiye Reverend Ndikuriyo asa n'umwishongoraho amumenyesha yuko ibyo yarutse gutangazaho n'ubundi
nawe bica n'ibyamaze kumushikira asa n'ugaragaza neza yuko n'ubundi intwaro ya CNDD-FDD mu gito zoba yahindutse atakintu na kimwe izoca irashikaho. Gushika uno mwanya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko n'ubundi ngaha kwa Evariste Ndayishimiye ibintu bikomeje guca birakomera ndetse birafata indi ntera nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba agaragaza ko ibingibi byateye ubwoba abo mu muryango wa Reverend Ndikuriyo, kuko rero baboneka yuko ndetse binaboneka yuko nubwo Reverend Ndikuriyo ku rundi ruhande yagaragaraga nk'ushigikiye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ariko nawe rero ari ukunyegeza gusa. Amakuru adushikira akaba avuga yuko n'ubundi bagize ubwoba kuko igihe General Guillaume Bunyoni azoca n'ubundi arava mw'iri bohero uko byogenda kose bikazaba biragwa nabi bamwe rero mu bari muri ibyo bice, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Tugaruke kubikomeje kugenda biragaragara canga se kubikomeje kugenda biradusumira. Amakuru yihuta n'ubundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, Afrika y'Epfo irarajwe inshinga no gukura abasirikare bayo bakomeretse n'imibiri y'abapfuye muri RDC. Umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Rudazan yaragaragaje ko kuri ubu kirebana rero n'ingwano bagihagaritse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahubwo icyo bashyize rero imbere ari ugucyura imibiri y'abasirikare b'iki gihugu barapfiriye mu ngwano ihamaze imisi n'abahakomerekeye. Yarabigarutseho ku munsi w'ejo hari kwa kabiri igenekerezo rya 4 Ruhuma 2025, ubwo rero Minisitiri w'Ingabo Angelina Amatsie Motkaga n'abasirikare bayoboye SADF basobanuriraga komisiyo ijejwe umutekano mu nteko ishinga amategeko ibijyanye n'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ahagana saa 10 z'urukerera kwigenekerezo ya 23/0/2025 nibwo rero ingwano hagati y'ihuriro ry'ingabo za RDC n'umwari witwaje ibigwanisho wa MTC yuburiye mu mujyi wa Sake uherereye muri groupement ya Kamuronza, ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu ngwano yaramaze imisi irenga 3, igisirikare cya Afrika y'Epfo cyaratakarijemo abasoda benshi bagera kuri 14. Icyakora hari amakuru avuga yuko rero hari aho bagwaniye benshi bakatsiga ubuzima, ariko bigiye bivanye no kuba umuhari wa MTC wabashije kuba wo kwigarurira ibyo bice, byaratumye rero n'ubundi abo ku ruhande rwa Afrika y'Epfo batabasha kuraba uburyo bosubira inyuma ngo bajye gutora ibindi biziga bya bagenzi babo. Icakora ibiziga 14 nibyo babashije kuba bobona, ariko binavugwa yuko rero abaharugwa muri za 40 bo barahasize ubuzima, ibyongeye gutuma igisoda ca Afrika y'Epfo ndetse n'ubuyobozi bwacyo bwongera guhaguruka busaba yuko ingwano zohagarara bagaca baragarukanwa. Mu cyumweru giheze ubw'ingwano hagati y'ingabo ziri gufatanya na FARDC mu kurwanya MTC yarakomezaga igoma, nabwo rero abasirikare 14 barapfuye bayiguyemo. Iyi migwano yarasize umuhari wa MTC ufashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri RDC ndetse n'ibindi bigwati bihakikije. Generali arongoye igisirikare ca Afrika y'Epfo yarabwiye inteko ishinga amateka ko kuri ubu ikihutirwa bariko barakora amanywa nijoro ari ukugarukana mu gihugu rero imibiri yabitabye Imana ndetse no kugarukana bakomeretse ku rugamba batibagiwe n'abamarawi ndetse n'abatanzania bose. Uyu muyobozi yaravuze ko bari kwifashisha inzego zitandukanye ngo icyo gikorwa n'ubundi igikorwa rero cyo kohereza imibiri yarabapfuye muri Afrika y'Epfo kihutishwe. Ati twaragiranye ibiganiro n'umuryango w'abibumbye na MONUSCO muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku bigendanye no kugarura mu gihugu imibiri y'abapfuye bapfiriye muri ingwano. Yongeyeho ati kandi twaranaganiriye na SADC binyuze ku munyamabanga mukuru Kabloni, kandi turahora tubibutsa umunsi ku munsi.
icyakora abadepite bokeje igitutu aba bayobozi bababaza uburyo rero ibi bizashobokamo rero ugereranyije nuko ibintu bihagaze magingo aya ngaya. Ingabo za Afrika y'Epfo SADF zirarenga 1500 zararungitswe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu butumwa bwa SADC bugamije kugarura amahoro muri RDC, nubwo abagize inteko ishinga amateka y'icyo gihugu bagaragaza ko nta butumwa bw'amahoro izi ngabo zirimo, ahubwo ko ari indi nyungu bari kurwanira, aho rero basaba ko izo ngabo zocyurwa nk'uko bigaragara. Ibi biragaragara n'ubundi buryo uyu mutegetsi mu ngabo za Afrika y'Epfo yari ariko ararya indimi mu gihe byariko biramukomerana. Bashimire, twongeye kugaruka mu kanya.